Fanny none acinda mubwira akajambo kamwe ndamubwira ati Fanny sometime kugara ni karite nziza sometime kugara ni karite nziza n'igihe kimwe kugara kukeneye ni karite mbi. Yes. You know the reason why I'm speaking like that ni kubera ko ndiko ndavuga yuko abantu benshi ntibamenya bo bagarako ntibamenya nabo batogayeko kubera ko ugara ku muntu urazi gusaba wowe wimye rasta ni kintu cyambere kibabaje ya jeno namusaba kuko isoni abantu benshi twanka kumaramara ikintu cyambere tuba dukwiye gukora ikintu cyambere coroshe kandi ciza kizana amahoro abantu benshi batinya gusaba ikigongo ngo baje basarika rasta genda jiwona cyumuye ko ndamusavye ikigongo ariko sidamwisenze abimenye jewe ndasavye ikigongwe ni bintera isoni banyita Joaquin Smith aka the bad boy killer ubwira umanzi ifa kwamenya nabivuze ubo bazosubiza inyuma igane wege wanyumvise. This is NDUNDI TV. Kwa modo hatubwira imisi yose ubu tugana turatembera n'ahantu hatembera haba abastari bose b'amasinema ndetse n'abandi bantu bose baba baririmbye canka baki muri umwe yatoje gutemberera umusare tuzi twamana abandanije ari trend kuma réseaux sociaux nawe yitwa nazo kumubona mu kanya cameraman kuba aha twose ngaha y'inkuru bwa ngege ton petit vite ni bon wala fresh kusana ntutena kumusana na Fanny ni mama wacu no ari he ari munzu arayama ariko kuri oya bari kumwe n'abashitsi ari kumwe nande abashitsi bande wano kwikara sandi umoja TV ngo ari kumwe n'abashitsi mugabo abashitsi bose turaza kubibereka mumbwira uko tumukeneye yego mubwira sohoke Gege Fanny karibu mpaka ndani karibu sawa bana ni bari mu misozi cyayi kirabishe bashitsi ndaki Fanny bakunzi basandi umoja TV muri tusanze n'abandi ba star no kuri tayi tuzi ko tubasanga naho kungene baberewe angirana umugabo n'umugore ndai kamera none moduha gatebe basi hamatunwe ko kukaye muri ko murafata kwa asante Fanny je urazi ko atakosa nkora ndani nahaciye nyene umpe irayidi je kwirayidi ngirana baje kukwigira irayidi bro Fanny none habishasha biruze nyene none uko niye bifise abashitsi nawe akayi ramanaje mu mpeno kuri naje ndayega naje kiramena Fanny igwa ngaha kugira bigende neza igwa ngaha hama tuvugane fresh kamera mani nayibonye nabashayibona ni mama pasteur Tumuvumbuye Fanny none bire gute jini sawa meze neza ndashima Imana Shoko kuzana abashitsi nk'abavura amatatu tutabwiye n'abandi bantu tuzi ko baramuza oya amasaha yo kubatembereza ntiyari bwagere nanzi yuko haprobindi none ko hakiri mu gatondo tuyiko turanucaye onze none reka tuba twaraye twandika amafilme tugira iki rero twabyutse dutevye turanucaye nanzi ko haprobindi mava ndabatembereza cameraman ari nawe nyana nwishaye ndibaza ko moduzanira ngaha na cameraman akaza kanwa twese tukanwa tuzi twaryoherwa twavugana two tura canke isukari yavuye kure uzira yavuye isukari n'abanyene bayingemurisha babonye post yanje ryari ndiko ndavuga ko nuko nkumbuye icayi cavuga ati twe turamanuka twuzanire isukari nwicwe n'umwongo anyway yavuye ko tuvuga byinshi reka twakire n'aba bantu kuko nabonye dusanzwe bakenewe cyane muri n'abastar aho kungene baberewe ne bro ni ai derenga aho ushaka ariko hera ku muntu akazi genda akazi Eka duhere abakobwa tuborohete nyine bumbe ko arabahatari sister ni bon sawa ukidonde Kersi ubuhejeje adine Kersi adinete yahejeje wa haraka n'uwo umwongerera ko ga bro na usije ko asanzwe afite izindi zina ry'iwanje yitira ariko gusa ko yatoti kome turuzuzanya nta byabaye ngomba ko ari vuga ariko gusa
ayo nayi wiwe yakwishowe kubera nyene ari wewe urumva si byiza ko kubwira intuza ya yose. Okay cunci cyo irimbwi So sinorivuga kuko urabona tugenze twambara guco twaba turi kumwe kandi twaje tugendera icamamare tugaca tugendera icamamare nka Fanny Lavine umukinyi w'amareresi twemera ya twaravye rero kuno musi wa Edinburgh duhuriranye urabona ko vyahuriranye no musi nje vya mbere bibaye ngira muri uwo mwaka mbere imyaka yose niko ga mbere Edinburgh kihuriranye no musi mukuru wa essence yo nimba ari essence si uri si ndi si iriko ni kwera utara ukivuka sino taravuka bose nga vyarigeze guhura siho nari nje mparura ivyo nari mpari niboneye kuko ibyo batubwira byinshi siko tuvyemera ko twe tuharura ivyo twabonye nitwo kwigendera ku byo basokuru batubwiye kuko kera na basokuru baratwosha amoko akazi binki nibiki ivyo rero twese tubiraba ariko je nafatiye ku vyonzi hama amazina yiwanje nitwa Joachim Smith kaba ndi camamare abatanze nico gihumenye kandi no kumenya n'uburenganzira bwawe ushaka uravyihorera cyangwa kamenya hama nibisanzwe ariko cyo no babwira sinisemba vraiment iyo ni naererembi iyo sinakari sinavyiza kwisemba ni cyahama Joachim Smith n'umurundi kwanza umenye kurivuga subira mutumve Joachim Smith wow that's nice yeah bro ndi muri emission abana bamvumbuye kwa Fanny ntiworaba ni hatari ndi kubera Fanny okay yeah sawa Ebana Joachim igikirundi utagora igikirundi nitwa Tuyishime Joachim udakunda kurikoresha Tuyishime Joachim sinkunda kwikoresha kubera ko bari bari nyita ntibangishije inama niyo mpamvu ntakunda kurivuga Joachim niryo nakunze cyane kuko nababajije papa na mama impamvu banyise Tuyishime Joachim jewe nashize ko Smith kubera ko nsanzwe afise umuntu jewe nkurikirana cyane ari we yitwa Jaden Smith niyo mpamvu rero Tuyishime sinkunda kurivuga cyane nitwa Joachim Smith kandi iyo ni izina bwerigoye ko soro wese ashobora kurivuga warize ngo gere mu wa gatatu vuge kugora no kuvuga umuntu atakoze konkuri imwe ya kera brother ntashobora kuvuga Joachim Smith tize muri mboni kisi yemwe ni burugo nibuka ko kera je ndibuka kera turi mu rusengero mwishuri ntigeze twari mu byishuri yo kera turi mu ishuri ko naho ibyishuri kera rasta je n'amashuri namaze kahise kumva zo kubura minerva cyangwa kiniki wapi man none ibaze washobora guhagarara imbere y'umwana bakaguma kubwira ngo uzo wa ministre nawe akwigisha atari ministre ivyo nibiki niwe niyizi nawe niyige abandanye ivyiwe wacu bihebare kubera udashaka kuba ministre nari maze gukwiza condition je bisabwa ko mu buzima bwanje mbaho kuko umuntu ntatungwa n'umuntu umuntu atungwa n'Imana ubuzima beho ndakubaza kuri karangamuntu karangamuntu yanje ngo yaratakaye sinibuka izina passport passport ndayifise urabiza twagute kuri passport kuri passport nitwa Joachim Smith aka passport ibishashi Sebirubatse uyu mutingo nzi umuti bafise amajambo menshi Fanny aracanganya Fanny 3F na 3F ni hari sawa 3F sinaho it's all the same 3F na 3F ni cyayi wemera ico nemera kwanda je mu byo ntana kimwe nemera je nemera 3F bro uyu na fundamental ngekata yazi are the same sade wavyemeje yuko ari 3F na 3F pa 3 wewe ni 3F hariko a nico giti when wavuze F sanzwe ahandi uvuga F bivana kandi F ni Kirundi F ni Gifaransa man twari wewe jewe Jesse ni ivyanje ni company iwe ni muvugana namamenyana je mbazi ivyanje urumva wagiye kwishura ibitakuraba no sanga wibomye the same kubera kungera ndavyumva ku matwi ntibindi abarasa turi kumwe namusanze wabo uranyowa kesi 3F 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 ni yahavye 3F yes 3F banza je kwiga yavuze 3F 3F wewe uri umuvugizi jewe none wamusanza yamuzoka mubona turi kumwe anyway umupampe ebamba umumame umukwera umumere kwera umupampe hari umumemba ubu numu memba yasina bivuga ikindi gisigura umva tuvuze ngo juste uyu ni mwene mama
we uri mwene data kirimo avuze ni kirimo kirimi subiramo mbere yo naimvuze ko ari umupampe ariko ubu n'umumame ya kubera ari umume bamba ari umukobwa pardon ico ni kirimi twahora tuvuga kera tukiri mwishamba ko twege caratuvunye mwishamba abasoda mwishamba twe twaduhiga ibihori twe twari twagiye guhiga ibihori twege mwishamba nacara tuvunye duhiga ibihori turasi inyoni mwana keza Kirisi ntwaye kumwe kubera ko nerwavoke twe ku babirigi Kirisi afite imyaka bari ku birigi basavuga we ni wakuze unyumva Kirisi kabiri ko gusa kubera tuba turisazuza abakiri bato mama yangu okay anyway Joachim nuyu umufani Fanny kuba turi kumwe tusura abantu katura barundi nakubaye ico mufana ya icambere umuntu n'umugore wawe n'umusheri wawe kumugore wanje nta cyakiriyemwo no kumusheri wanje nta cyakiriyemwo essentiel nuko tubonana kuko hari abantu bagore n'abagabo batari kumwe ubu twegere nta distance vyahindutse Fanny wowe ni uzi abantu baje gutemberera n'umugore n'umugabo ni mushiki na gisaza canke ni couple tu ya kawaida kama zingine Jeo abo ushaka kumenya ibyabo ugenda muri kuri Inkizo TV ukaraba seri hari yitwa Ibanga ucumenya banzireke sindaguciriyemo ndanababwire rasta abantu bakora dukurikirana Inkizo TV mane reka twari kuke mane ubu natwe abanyagi guturafize ijambo ndeke kuvuga mvuga ivyo nshaka mane mvuga ivyo nshaka kandi je mu buzima busanzwe ndi serie ntuzamenye hazogira umuntu azakumenyera uravyumva rasta bana be TV sawa wow wayivuze barayizi so je gusa ugiye ku Nkinzo TV ugira subscribe ushaka cyangwa ukavyihoza naco mumba ariko ico no kubwira ariko yigize gavyo bari navyize reka izina je mana Joachim arabona Joachim arabona ndabona rasta man mu ndabe rasta waroze ndi mpumyi wapi je ndabona burya hage urazi nk'ubu namba ya maruri guca yuza kumukorako nawe ari kucubona je wondi we ko mbona hage ariko sasa njo gisuna niona mimi nani just na kumukorako navuga nkandi byo kuvuza kumitisha sisters ntaco mufana wewe nari kumwe navuze nuko nta sister navuze okay si tumaze imisiku tukubona ku marezo sosiyo amafoto video bugufi biki naguma ndabazi muri shuti cyangwa muri gutembera kumwe nkuko ba Joachim bagenda gutembera guma bifotoza amafoto ibintu mwe nibi turi muri tournage filme yasohotse cyangwa bitarasohoka muri romani yasohotse cyangwa itarasohoka tose nico kimwe Joachim mukora ko agashatsi nahinduke agakuye aze kumukorako shidedi yamaze kuvyikorera okay iyo filme muri ko murakora muba muri ariyo muba mwaje gukorana mwaje kuvugana na Fanny ubye yo bari bindi muba muje guhurirako so brother ubu rero tukomba tweseri kusanzwe kubijanye na industry ya movie icatuzanye so kuvugana na Fanny kubera film aho nta rukundo twadufitanye ko tumenyana twamenye kwanza kubera film twamenyanye kubera humeka naje ndi muzima twahuye kubera ko abantu barakeneranira ivyo vya filme vyaje mu nyuma yo ni business Fanny kuza kumuraba si kubera business mu bakinyi ba filme nuko gusaka ari mwe kantu katarakosoka naho ubundi turi brothers and sisters turabavukanye je nk'uyu Fanny shobora kuza yakubwiye ko gasukari naje ndakazanye kubera ko Fanny turakundana Fanny ni yaza agenda afise madame ariko nuyu ni sawa ntangorane ariko cyo nakubwira we attention chunga sana uravyumva Fanny rero tuje kumuraba umuntu avuga ngo rega mani buryo uje kuraba umuntu arabashitsi baza baje kujya gusa umushitsi ni vyiza ko bamugemura no mu vyo yazanye mani kumenyera abantu mugenda murajya mani rega ntitwokora twoza turamenya ko barondi aribo batugaburira numvise ugomba je kujya ira idekeke pa ubu ntuzo bugiye gutinga barahandurira ahi warahi ivyo bintu ni nta muce je nta muce herawe nsanze ko turamwinywera ka je numvise plan ko ari umuhaye muraje na Kelsi gusa nikora ko vyahuranye no munsi twe turabavumvye rasta bombi njaka ahubwo mwege nimwe mwisa abantu ze abavumbuzi birangira mu baye bavumva
nawe ubundi kuza mutwitanga abavumvyi no Kuvumbura abantu kurayita. none rasta kandi ndakubaze vraiment urinze ugira novuga yuko nka ntuze ukaba birangora kirundi rasta kirangora hari udutera umetu ngo mu cyongereza nta kibazo usharama urinze ubu usharamye nk'ubu basi uko bufise birangora kuvuga ariko gushobora kugira coco basi kukuntushwa badutse ndakivuga mu kirundi ciza utariye nivyarangira uriye kuvyo twako turajya biza kugenda gute nico nza guhumagana nyene gusumba okay hamare kujanye na movie twaje kuramutsa Fanny no mugenzi wacu kandi je Fanny ndamufata nk'umuvyeyi wanje kuko hari impamvu kuko umwe wese afise ibanga giwe yose impamvu ko nsigura vyinshi umuntu wese urabona ufise amafaranga nuko buri umwana bakwita ngo papa ngo mutama sivyo utayafise bakwita igwaro dubi cankwe bakakwita umupagasi ca ukundi ku byabe byose uko naho usaba ijambo mu muryango bavuga ngo motera kajaga rasta nanje rero muhira abanyitege ngomba ndondera amahera kuburyo naba ndi mu nama y'umuryango nkagira ngo tse papa zoca avuga ati cyo cyumvira tanze nico kubera kuba mfite amafaranga gusa uravyumva rasta jere ikintu nkeneye ina amafaranga ariko ngoma ndafise conseil nshaka gutanga vraiment kuba rundi boss tureke n'abasinema sometime Jeffani turi kumwe vraiment tuganira ibintu byubaka ko Fanny nababwiye n'umuvyeyi kuko sino bisigura byinshi usanga tugiye biginike umuvyeyi so wakuvyaye gusa hariho n'igihe muhurira mu kazi n'umuntu akakubera umuvyeyi bivanye nivyo muganira vy'akamaro n'ivy'agaciro Fanny ndamufata nk'umuvyeyi kandi last Jeffani naje kumumenya asanzwe anzi twarafananye Fanny yaramfana Fanny ntumva ko ni chama mari Fanny bimwibarize last Fanny mbe wewe na Joakim ninde yatanguye kuba kizina yatanguye kumenya uwundi Joakim je nari ndamuzi muga ntamubona mu isura wamfana naramufana kandi yewe narifuza no kumumenya Joakim gusa nabaye desi umunsi wa mbere ndamubona ko nari subiri sasa subiri aseme Fanny duga Joakim umunsi wa mbere ndamubona nenzi ko ngo Joakim Smith uwo muntu ndakeneye kumubona vrima kandi nkumva ko ndamufana sana musi ndamubona cyambona kanga nango ko nari zikora urumva warakabonye gusa ndamwubaha kuko ibikorwa vyiwe ntibisa nk'umuntu bisumba uko urumva namubonye ndamushashaye gojeje urabona namubonye ndabishashaye kumubona gusa hagati n'uruntu ruguruje ya ukuntu nyene ahubwo mbonye ngana ukuntu aciye ndamwubaha gusumba kuko abantu bato si cyane bisha mu gukora ibintu binini nigeze abayobozi byinshi nanje rega intare ko ndavuga ndababwa ureka ndakubwire cyo no kubwira coco Fanny nanje ngoma mvuga ivyiwe kuko Fanny aramvugiye kandi arandemeye ndakomye amashi banyakubaho ariko ngoma ndakubwire Fanny nanje na amufana rasta biraryoshe igiye kurondera umuntu ugiye kubutera demande ugasanga yarakwandikiye ugasanga murafanana Fanny rero juko naje kumumenya narabonye filime ya Paradiso ya Ntuzenya ya Nduwayo just ndiko ndiga kumenya abantu ndabamenya n'amazina n'igikirundi kubera ndafise memoire ifata ikabuta non c'est pas la mémoire de pour les parce que on va dire man le français c'est l'enfant de l'autre igifaransa n'umwana w'uwundi biragoye tukireke tuvuge ikirundi cyacu so Fanny reje naramufana sana Fanny n'umukozi mwiza Fanny ndamubona nka mama Fanny ndamubona nka papa muri industry Fanny ntiwavuga ko ari umugore cyangwa umumama n'umupapa n'umumama birimwo vyose Fanny arakora ibintu vyananiye n'abagabo umubonye njyambere jewe nkimubona ubwami imvubu nari nirutse rasi yarateguye naje ntiyambonye akavuga ngo hekajya kano mani jewe ntansuzugure sikuvuga ivyo gusa baza Fanny jewe jiste urabona igituma ninganira ukugenda gato ariko ndi muto nkaba mugwanje kandi ndafise ikintu mazi kandi ndumuna nene yarazi je narubatse izina man je narubatse izina abona Fanny mukicwa muyicwa yani uyu twa Jeffani maze kumubona avuga ati Fanny yarateguye yarariye rasta je naje kuva ko atari uko nariye manini imyaka nazingamye kandi kindi naco rasta je narateruye icuma ndagicuma rasta urabona ko abandi havyimba umubiri je havyimvye gufa ndavuga ati ndashobora no gufa nakufa yani sasa Jeffani igituma yemeze ko ari umuvyeyi
Fanny ndamukundira byinshi nitwa twari turi mu bintu byo kuvuga ati duhanurane tuganire ibijyanye na filime muri industry kungere twogenza no kungere twobikora. Fanny none ace ndamubwira akajambo kamwe ndamubwira ati Fanny sometime kugara ni karite nziza, sometime kugara ni karite nziza, n'igihe kimwe kugara kukeneye ni karite mbi. Yes. You know the reason why I'm speaking like that ni kubera ko ndiko ndavuga yuko abantu benshi ntibamenya abo bagarako, ntibamenya nabo batogayeko, kubera ko ugara ku muntu urazi gusaba wowe wimye rasta ni ikintu cyambere kibabaje. Je namusaba kuko isoni abantu benshi twanka kumaramara. Ikintu cyambere tuba dukwiye gukora, ikintu cyambere coroshe kandi ciza kizana amahoro. Abantu benshi batinya gusaba ikigongwe ngo baje basarika rasta genda jiwo nacumuye ko ndamusavye ikigongwe ariko sitamwisenze abimenye jewe ndasavye ikigongwe ni bintera isoni banyita Joaquin Smith aka the bad boy killer ubwiranzi ifa kwamenya nabivuze ubo bazosubiza inyuma ikiganiro wege wanyumvise ico nakubwira rero. So muri filime tubanye nk'abavukanye kandi umve ko umuntu mvuga amajambo menshi rasta genda tekereje uzobaze twinkwi twikoreye rasta. So uravyumva uco nabwira rero Fanny tuzinanye nk'abagenzi dufatana nk'abavyeyi muri filime kubisanzwe byatumye tuba nk'abavukanye turinjiranamo cyane gose. Tugende kwa Kesi namwe mugihuye na Joaquin d'abord mutaramenya mwamwiyumvira gute, mumubonye mwamubonye gute? Twamwiyumvira nyine nk'imayibo. Urumva nyine mutarakorana canke ngo mwegerane cyane uvuga ati ni nkuno muhimbiri gusa nyene bamwiyumvira ukutariko. Ni umwana mwiza unda akazi aragara afise abagara ko gusa nyene ntagara kuri bose n'abagara ko mukundana simwe nababwira kirazira kugara ko ari abantu batamenya abantu bagara ko byo Fanny je ngo mangaruka kuri ibyo kandi kini naco ikintu cisha abantu cyane abantu tuvuga abantu kandi ho turi hanze turahaje sivyo uravyumva ikintu cisha abarundi bavuga ngo rondera amafaranga ngo abantu bazizana mani byo sivyo barabahenda ntabaribo ngene bimeze nturondera amafaranga ngo abantu bazizana rondera abantu bazima ahubwo abafise amafaranga bazokurondeza amafaranga bakurondera kubera ukorana abantu bazima kubera ko uvuze ngo urondeye ngo amafaranga ngo abantu bazizana hazoza abasanzwe bashonje abantu bafunze bibazo basanzwe bafite ibindi bibazo naho twebwe taza abantu bazima. Kesi amajambo menshi wewe nakoze kuri wewe Kesi muri kuri wewe sinema ndundi novuga gute sinema ndundi uyifata gute? Ndayifata nyene nk'ikintu gikomeye cyane. Sinema ndundi urayironkamo ico ushaka? Oya ntibiratera imbere cyane mugabo turashimira Imana. Cyambere connaissance nuko nyene sawa pote parole connaissance. Fanny tukeneye tubwira akajambo kanyuma ubwira abakurikirana sinema zanyu n'abakurikirana Sandi Umoja TV hama tugende kwama tumara ikiganiro. Let's go. Abakunzi ba Sandi Umoja TV n'abakunzi ba bibikorwa by'abarundi muri rusange nababwira yuko ndabashimira cyane ukuntu bakurikirana Inkinzo TV, ukuntu bakurikirana Fanny Lavine, ukuntu bakurikirana Sandi Umoja. Nukuri buryo uko byari bimeze kera ubu siko bimeze antwe bako baradushigikira cyane iki ndabashimiye cyane kandi ndababwira babandanye badushigikira babandanye ne bakunda ibyacu babisangiza n'abandi kuko nitwatera imbere ntituzobagora ahubwo natwe tuzobafasha nambara marori sinzobimva. Joaquin akajambo kanyuma hama tubwira n'ukungene wewe wunguka muri sinema. Uvuze kumbwira akajambo kanyuma umugabo niba mugerera ivyo avuga ariko ico nakubwira cyo nk'umugabo uburyo nunguka biri privé kuko igituma mvuze inyungu yanje abarundi urabazi bondara kwizosi simvuze utubwira amahera ufise ukungene wewe ubwira abandi badandaze uburyo nunguka boza gutora ivyo bintu nunguka no muntu yungukiye. Hari abakinyi b'amarere sirasta usanga bariko barakina mbwa batabona isoko batabona ukungene bunguka bavuga baguma bahomba. Uraza ka message ndabahaye nibabandanye bikinisha twe turi mu kazi turaje turimo abo bakora ibintu batabona inyungu bariko barikinisha. Ejo Fanny no waza kumurondera akagusaba kamwaye gato hagaciro iwe umuha agaciro ko n'umukinyi wa filime dushaka kubatazana ubugenzi nini na nini ngo nshaka umugenzi ngo mfashe Fanny ngo kwara tuziranye rasta ngo ndakubwire je Fanny no mukenera ndamuha agaciro ko n'umuvyeyi yarafise abana
sivyo naje ndafise abana rasta je mfe kumbona meze uko mu rugo ndatuje umwana wanje yomenyera papa ni comedian we sindi radio force ndi gasore cabugufi sivyo umuntu yageze mu rugo gwiwe ikintu ca mbere tuvuga ati family first umuryango nico kintu ca mbere dutegerezwa kuba umuryango wacu dutegerezwa kuba abagore bacu ndatahije umugore wanje yitwa Darlene Smith ivyo ndabivuze nawe utambaje ko ni ngombwa ndabivuge ko ni CV wanje no umugore wanje twanditswe mu mategeko nkunda cyane kandi n'umukunzi wanje amfitiye byinshi kandi w'agaciro ivyo ndabicishijemo ariko gusa inyungu ya mbere je nagize muri iyi si no kuronka umugore mama yangu n'ibintu bya mbere biryoshe nico kintu nungutse muri cinema kuko narose umugore ibindi ni nyongera hama kubasezeranaho mugire subscribe kuri social ku Nkinzo TV iyo yahora ari social TV ngira murabizi hari ababiyizi kera ko yari social TV twarahinduye izina twandika Inkinzo TV ko abantu batize bambwe agenda bandike social TV agandika ibijambo bitumvikana ugasanga yandize ugasanga ni hatari juste rero ubu yitwa Inkinzo TV uzohasanga Kelsey Adnet uzohasanga benshi bamika uzohasanga badani bagiye bose dukora umwuga umwe kandi turabakunda cyane turanabashigikiye nabo barateye imbere bari ku Irondo TV uzohasanga bari bati ba professeur kuri Nkingi TV kuri Real Boy Films genda ugire subscribe kuri Trafa kwa Fanny Lavine official yaho hose ni sawa bubisanzwe dukwiriye kuba bamwe bifuza nini dukundane nivyo mjemba nkeneye kuri Sunday umujya yo iwanyu hoho mushiye ku subscribe byinshi mwashaka jewe muyinyime imwe ariko gusizinde munzimerega mwamugize neza ariko mubahe nabo werega dusange na vyiza hama ndabakunda cyane banyita Joaquin Smith nukumenyera ariko ntimumenyere gose iki ariko nukumenya bisanzwe birakora sawa net ajya mukanyuma nakutekerera abakobwa Joaquin na Fanny abakobwa mu Burundi bese mubwiye ati tugende ufite talent tugende gukina cinema abwiye ati none hari amahera hari ntaranatangwa na repetition ntaranamenye kungana bimeze asaba amahera Adnet akaja mu kanya nabwira abakobwa abakobwa nyine muri ko murankurikira muze murakunda akazi pana kuza murasaba amahera abantu muze murayakorera koga cyasavye amafaranga atani soni imana yakorera bageza urumva baze barakunda akazi icambere biyubaha bareke kuza barasaba amahera abantu nuca numva nababwiye sawa bakunzi ba Sunday Umujya TV murakoze kubana mudukikana kindi tubasaba no kubandanya mugira ama comment ama share ariyo ma partage ma comment akabandanya atubwira ico muzi kuri bano bantu muzi mu kubikorwa byose tubandanya dukora kuri Sunday Umujya TV tukaba tubandanya tubasaba urukundo gukunda ibyo wacu gushigikira ibyo wacu no kubiteza imbere ciao